Amen. Imana kandi yatwemereye kuba tukiriho. Ndabona bigorana. Sabe pasiteri Ladislas aze kumfasha. Imana yatwemereye kubona tukiriho kandi imyanya yacu ku mugorobe ba migufi. Reka tukomeze na programme zacu n'inyigisho zacu. Amen. Twatanguye ikigwa kijanye n'ingabire za mpwemu yera. Kandi twagize introduction cyangwa intangamarara mu ndwi iheze. Kandi twavuze n'intumbero ya kino cigwa. Kugira ngo tumenye ingabire za mpwemu yera zarizo, ukuntu zikora, no gusaba natwebwe mpwemu yera dushoboze mu rugendo turimo mu ijuru. Kandi n'akamaro k'ingabire za mpwemu yera cyangwa impano mu Kinyarwanda si impano, impano za mpwemu yera, impano y'umwuka wera, impano y'umwuka wera. Rero twaravuze itandukano z'ingabire ndemano cyangwa ingabire nyine ziva ku Mana ari za mpwemu yera. Talent naturage. Okay, reka tukomeze rero. Uyu munsi twavuze ko dutangura kwiga ingabire cyangwa impano za mpwemu yera. Kandi twavuze ko tuzohagarara cyane muri Bikorinto wa mbere 12:8 kugeza ku 11. Capítulo 12, versículo 8 até 11. Twaravuze icyo ari cyo impano cyangwa don. Impano turazi ko ari ikintu umuntu ahabwa. Umuntu aguha, ashobora guha ikintu ukuntu ashatse. Impano za mpwemu yera naho twavuze ko ari Imana cyangwa mpwemu yera atanga kugura umuntu wese nk'uko ashatse. Mu ntango tuba twavuze yuko umuntu wese yakijijwe afise mpwemu yera. Amen. Amen. Umuntu wese yakijijwe aba afise mpwemu yera. Kandi tuko turaraba neza umuntu wese yakijijwe afise impano. Rero muri izo mpano twavuze ko tuza kuvuga dusobanura impano ku mpano. Aha impano ni nyinshi. Impano ni nyinshi. Tushobora no kutazidondagura zose. Mbere n'abashakashatsi ba Bibiliya nazo bahurije ko bose. Amen. Ukuvuga yuko ni nyinshi. Hari andi mabanga tutashobora no kumenya no gutahura.
ariko mpwemu yera ashobora kuyamenya. Ariko ngaha nagerageje gukoranya ingabire nka 24. Shaka kuvugira hamwe iby'ingabire, izi ngabire asigaye tuzovugana kuzijya ngabire 9. Aho izo ngabire zose udusanga mu Korinto ba mbere 12, mu Baroma 12, niyo Banyefeso igice ca 4. Abaroma 12, aba mbere 12, Abaroma 12 n'Abanyefeso 10, Abanyefeso 4. Turi kumwe rero muri zino ngabire rero harimo igice ca mbere ari tuzo kwiga cane kigizwe n'izi ngabire 9 ziri mu Bikorinto ba mbere igice ca 12 umurongo w'8 kuza kuri 11. Niho dusanga zino mpano z'umwuka wera. Umva nateguye mu Giportugezi, imwe tushira mu ntuze mu Kirundi, ni ugenda buke buke twihangana turabitahura. Impano ya mbere muri zo simvuze ko ariyo nkuru gusumba izindi, vuze ko turagira liste. Ingabire ijambo ry'ubwenge, sabedoria. Ingabire ya kabiri, impano reka nsubiremo neza, reka mvuge neza ko bimeze, nabuze ingabire ariko reka mvuge ijambo ry'ubwenge, apalava. Ya kabiri ijambo ryo kumenya, ciência ou conhecimento. Cya gatatu ukwizera. Cya kane ingabire zo gukiza indwara. Aha ni ingabire zo gukiza, ziri mu bwinshi zitandukanye n'izindi ngabire bavuga ingabire yo, ariko ngari ingabire zo ni nyinshi, gukiza indwara. Gatanu gukora ibitangaza. Gatandatu kuvugishwa n'Imana, profesia. Indwi kurobanura impwemu, discernire os espíritos. Munani kuvuga indimi nyinshi. 9 gusobanura indimi. Izo ni 9 dusanga mu Bikorinto ba mbere igice 12 umurongo w'8 kugeza ku 11. Amen. Reka dukomeze rero, navuze ko mvuga kuri 24, ariko nyinshi zigenda izindi zigenda zivanga n'izindi. Mu Bikorinto ba mbere 12:28 hari izindi ngabire, natoyemo 3. Gukora ibitangaza, abahawe gufasha abandi, abahawe gufasha abandi nayo ni ngabire. Abahawe kurongora, administrador, nayo ni ngabire.
aha nashyituyemo zitatu ariko muko murasanga ko hari izindi. Aqui escolheço três, mas Abanyefeso 4:11 Efésios 4:11, 12 hajya versículo 12. hariho ingabire z'ibikorwa cyangwa mu Kiswahili karama za huduma kanisani, Tem dons ministeriage. ministeriais. Ingabire aha dusangamwo intumwa ni 13 intumwa, Encontramos discípulos, dusanga abavugishwa nawe prophetas de novo, profetas, abavugabutumwa, evangelistas, basangamo abungere, encontramos líderes, pastores, pastores, tugasangamo abigisha, encontramos também os professores, mestre. mestres. Aha bari mu Efeso 4:11-12. Aqueles encontramos em Efésios 4:11 e 12. Tukaca tugenda kandi mu Baroma 12 Vamos também em Romanos 12, 6-8, versículo 6 até 8. usangamo Aqui encontramos kuvugishwa n'Imana, profetizar, profetizar, servire igikorwa cyo mu ishengero, servir servir, ibikorwa byo mu ishengero urabona nabyo ni ingabire, ni impano. obras da igreja são também dons. Tukaca tubona kwigisha, Temos também ensinar, tukaba tubona guhanura, apana guprofetiza mu Kinyarwanda, guhanura, aconselhar aconselhar, ou encorajar. Hari abantu bafite izo ngabire zo guhanura abantu, tem pessoas que têm ugenda gutya, wogera gutya, byogenda gutya, byogenda gutya, kandi ni benshi. são muitas pessoas. Izo nazo ni ingabire, Esses também são dons. kugira ubuntu, contribuir Contribuir, com a necessidade dos outros. Hari abandi n'abagirira ubuntu gufasha abandi bari mu bibazo. tem pessoas que têm esse dom de contribuir, ajudar, pessoas que têm. Necessidades. Abo nabo nazo ni ingabire. Esses também são dons. Liderança, cyangwa kuganza, mu Kirundi bavuga ngo kuganza, abaganza, Os líderes. leader ou governo, é a mesma coisa. Hari abandi bagira imbabazi, misericórdia. Também tem misericórdia. Urumva abandi nabo bameze uko. Tem outras maneiras que são assim. Ni ukuvuga ingabire ni nyinshi. Tem muitos dons. Nicyo gituma umuntu wese ari mu ishengero yakijijwe afise ikintu muri we yokora, Cada cristão na igreja tem dom especial a ele. kandi umuntu wese akwiye gufurura ingabire, Cada tem que procurar demonstrar isso. kuko ibyo byose ni ibyo twahawe nk'ishengero twese. Porque tudo esses dons são dados. Umuntu wese ari ukuntu yahawe. Cada foi dado. Jewe arico mpemu yera yampaye, Eu tenho alguma coisa que é o Espírito Santo me deu. nawe uragifise Você também tem. kandi ukagishima. Você também agradece a Deus por isso. Amen. Amém. Ntiwifuze kuba nk'ujya, Não cobiça estar como está. ube ukumeze, Seja como está. ukore ico ufise wahawe gukora. Faz aquilo que foi dado para fazer. Amen. Amém. Abakinyi b'umupira baraduha akarorero keza. Os jogadores que seja bom exemplo. Hari umuntu muzi yitwa Ronaldo cyangwa reka mvuge Messi. Messi muramuzi? Um jogador desse. Mwaramwumvise witwa Messi? Já ouviu esse jogador? Acenga cyane, Que sabe jogar. ariko agiye mu goli ubona yokora iki? Mas quando Bwa mbere ni mugufi cyane, primeiro é o baixinho. baixinho. None agiye mu goli yokora iki? Quando vai na guarda, vai fazer. Ibitsindo vyoguma vyinjira, ibitsindo boguma babatsinda ibitsindo byinjira. Vai entrar ali.
ariko ari imbere aracengacenga kandi akinziza. mas quando está à frente, consegue entrar bem. N'ingabire za Mpwemu Yera nuko Mesmo o dom do Espírito Santo, fica assim. Imana itanga iha umuntu ibikwenge ashobora gukora. Deus dá segundo a capacidade. Nimwumvire Messi ari mu igori ukuntu biba bimeze Imagina quando o Messi está na guarda, como está na balize. na baliza, como está. Imana idufashe Deus nos ajuda. kugira ngo umuntu wese amenye ahari Aquele cada saiba onde está. kandi akoreshe icyo Imana yamuhaye gukoresha. Também use o que Deus o deu para usar. Hari n'abandi badashaka kwiga nabo Outros que não querem, twaravuze ko tuzokwigisha muri nondwi ivyigwa bijanye n'ingabire za Mpwemu Yera. falamos que nessa semana vamos aprender acerca de Deus e Espírito Santo. Hari n'abandi badashaka kuvyumva Há outros que nem querem ouvir, ariko ejo kaza kutugora. mas amanhã vão ouvir. Jewe mwaranyibagiye, jewe nimumbona mu rusengero Você não me vê na igreja. nanjye nari nkwiye guhagarara kuri atari nkavuga. Eu também queria pregar. None uzohagarara kuri atari utari kurigishwa. Vai parar no altar sem ensinamento. Umwarimu mwiza Bom professor aba umunyeshuri mwiza. precisa ser bom aluno. Ukazobona umuntu avuga ngo ndabizi byose, Quando vê cada que diz, eu sei tudo. uyo ntakwiye kuba mwarimu. Esse não dá para ser Ico ni ikimenyetso esse é sinal. kikwereka yuko uyu atakwiye kuba mwarimu. Que mostra que já não pode ser professor. Amen. Amém. Simvuze mwarimu w'ishengero gusa, atashobora kuba mwarimu yigisha abandi. Não estou dizendo só na igreja, mas o professor que pode ensinar. Ariko umwigisha mwiza Mas um bom professor yipfuza kwiga deseja muito aprender. kandi yumva icyo afise ko bidakwiye. Esse sempre em falta. Amen. Amém. Tuza agace gatonya gusa. Sabemos uma pequena coisa. Ariko ndabwira abantu twari kumwe ejo, Os que estávamos juntos no outro, nabwiye yuko tufise ibibazo dushobora kwishura cyangwa tudashobora kwishura. porque temos perguntas que podemos responder, outras que não podemos responder. Na niko bivuga ajya mu Bikorinto nyene ba mbere hariya 13. Ali mesmo, Hagiye. no Coríntios, Tuza agace. sabemos uma pequena parte. Ndababwira umuvugabutumwa rurangiranwa kandi umupasiteri rurangiranwa Falei também acerca do pregador internacional. yitwa Billy Graham. Abamuzi ni bande? Quem conhece? Ni umuvugabutumwa rurangiranwa, mbere bamuvuga ko yoba ari wa mbere cyangwa kabiri mu isi yose É nzima, um pregador que mu bantu bigishije abantu benshi cyane. aqui pode ser o primeiro que ensinou muitos. Yaranditse n'ibitabo byinshi cyane, Até escreveu muitos livros, ariko nakurikira ubutumwa bwiwe mas assistiu a sua programação. niwe yavuze gutya ati, Ele quis fazer. jewe ni nashika mu ijuru Eu vou chegar no céu. ngo hari ibintu nzobaza Yesu, Alguma coisa eu vou perguntar a Jesus. nzomubaza Eu vou me perguntar. ibibazo byinshi abanyeshuri banje bambajije muri kaminuza mburi nyinshi yo kubishura. Muitas perguntas que meus alunos me perguntaram na faculdade. Bambajije ibibazo byinshi ngo bijanye na Bibiliya nanirwa ari kubyishura. Perguntaram muitas questões que não consegui responder. Ibyo rero nashika mu ijuru nzobibaza nanje. Tudo isso eu vou perguntar a Jesus. Amen. Amém. Nico gituma twese ngaha mu isi tukiriko turiga Por isso que nós todos aqui obrigamos a aprender. kandi dukwiye kubandanya twiga, E dukwiye kubandanya continuar a aprender. twiga. Muri zino nyigisho zacu rero twe tuzokurikiza izi 9 zo mu Bikorinto ba mbere 12, Nossos ensinamentos vamos izi ngabire cyangwa impano 9: no dom do Espírito Santo. ijambo ry'ubwenge, palavra de sabedoria, ijambo ryo kumenya, Palavra de ciência, conhecimento, ukwizera, palavra da fé, ukiza indwara, cura, gukora ibitangaza, milagres, kuvugishwa, profecia,
kurobanura impwemu, discernimento, kuvuga indimi nyinshi, muitas línguas, gusobanura indimi. interpretação das línguas. Amen. Amém. Rero Então, ukuntu Pawulo yandikiye ab'Ikorinto como Paulo escreveu aos Coríntios, nta sobanuro yatanze zigaragara ku mpano yanditse. não deu interpretação clara acerca dos dons que escreveu. Avuga ingabire, 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 ingabire. Só citou os dons. Mpemu yahaye. Só citou os dons. Ariko hamwe n'ivyo, Mas, ukuntu kandi mpemu yera yagiye arongora abandi bigisha b'ijambo ry'Imana, o Espírito Santo continuou a revelar aos predadores nabo habaye ukuntu zino ngabire zigaburwa mu mice itatu. e depois Esses dons dividiram esses dons em três partes. si Paulo yazigabuye, tumvikana. Não é Paulo Atwo turiga. Amen. que deu, Turi kumwe. estamos juntos. Izi ngabire 9 Esses 9 nomes yazigabuye mu ngabire zitatu, dividiam mu em mice itatu. três partes. Umuce wa mbere A primeira parte, nicyo bitwa ingabire zo guhishurirwa, do de revelation. Twovyita uko nyene ko ari kuhishurirwa, sivyo? dom de revelação. Birajanye don de revelation ou don de revelation, si guhishurirwa. Não é revelação. Namwe abandi murabyumva mwese uko nyene tubyumva kumwe. Entendemos? Ingabire zo guhishurirwa, Dom de revelação. iki ni igice ca mbere Essa é a primeira parte. kigizwe n'ingabire cyangwa impano zitatu. Aqui encontramos três dons. Turi kumwe? Então, Muri kino gice ca mbere kigizwe n'ingabire zitatu. a primeira parte tem três dons. Hariho ingabire, ijambo ry'ubwenge, A palavra de sabedoria, ijambo ryo kumenya, a palavra de conhecimento n'ijambo ngo no kurobanura impwemu. e a palavra de discernimento dos dons. Izi ziri kumwe n'ingabire zo guhishurirwa, Esses são a primeira parte dos dons. don de revelation. Dom de revelação. Umuce wa kabiri A segunda parte, ufise ingabire z'ubushobozi cyangwa z'imbaraga, temos don de poder, o poder. don de poder. Don de poder nazo ziri mu mice ni zitatu. Temos também três dons nessa segunda parte. Harimwo gukiza indwara, Cura de doentes, gukora ibitangaza fazer milagres no kwizera. e a fé. Izi nazo ziri mu ngabire z'ububasha cyangwa don de poder. Esses encontramos na segunda parte, dom de poder. Igice cya gatatu A terceira parte, tufise izindi ngabire zitatu nyene, kuko zose ni temos 9. também três dons. Ingabire zo guhumekwako, sivyo? Don de inspiration nivyo nyene, guhumekerwako. Don de inspiration, Dom de inspiração. ngabire zo guhumekerwako. Amen. Amém. Izi nazo zikaba ari zitatu, Essas também são três dons. hakaba ari kuvuga indimi nyinshi, Falar muitas línguas, haba gusobanura indimi, interpretar as línguas hamwe no kuvugishwa n'Imana, e profesia. Uko niko izi ngabire tuzigabura mu mice itatu. mapeamos esses novos dons em três partes. Subiramo ku murindi, Vou repetir rapidamente. ingabire zo guhishurirwa Dom de revelação, igizwe ijambo ry'ubwenge, onde encontramos a palavra de sabedoria, ijambo ryo kumenya, palavra de inteligência, kurobanura impwemu cangwe sinzi ko mu kinyarwanda bavuga ko kurebarana umwuka, imyuka sindabizi, kurebarana umwuka. dom de discernimento.
Akaca igice cya kabiri ingabire z'imbaraga cyangwa z'ubushobozi, Segunda parte, dom e poder. aho dusanga gukiza indwara, Onde encontramos cura de doenças, gukora ibitangaza, fazer milagres, kwizera. ter fé. Twari tuje mu muce wa nyuma ari wa gatatu, ingabire do d'inspiration cyangwa ingabire zo guhumekerwako, Última parte, dom de inspiração. inspiration. Gusunika. Inspiration. Kuyobogwa. Nivyo? Inspiration. Ifaransa n'ikirundi. Inspire. Neza ko ni uguhumekirwa ndibaza. Inspire. Inspiration. Dom de inspiração. Amen. Ariko muko muracumva sivyo? Ya. Mucumbe cyangwa ndagiva mu gifaransa nyene inspiration kugira ngo mucumbe neza. Bastante de inspiração. Igihe Imana yari mu muntu yagize gute? Quando Deus Mu itanguriro ijambo rivuga ngo yamuhumekeweko sivyo? Deus Byareza ko ari uguhumeka. Gusunikwa ni ikindi kintu. Guhemekwa ko ni ikintu. Ntamaroni wewe uvuga kwiki? Ni uguhumekerwa ko ndibaza. Tuba gusunikwa. Inspiration. Je numva ko guhemeka ko ari cyo coba sawa. Inspiration. Nuko tubona izo ngabire 9 tuzigabuye mu mice 3. vimos que esses 9 dons foram divididos em 3 partes. Reka dutangwe rero ingabire imwe imwe, Vamos então para tutanguye kuri ya mbere do d'inspiration cyangwa guhumekerwako, começando de révélation, a revelação. guhishurirwa murantunga, guhishurirwa. Dom de revelação. Aha dusanga ingabire yitwa gute? Ijambo ry'ubwenge. Aqui encontramos a palavra de sabedoria. Ni ijambo É a palavra ry'ubwenge. de sabedoria. Umuntu avuze ijambo risobanura iki? Quando alguém fala de palavra, o que significa isso? Sobanura iki? O que isso significa? Ijambo. Palavra. Amen. Amém. Ijambo ry'ubwenge. Palavra de sabedoria. Niyo ngabire tugiye gutangura ko ya mbere. Dusome ijambo ry'Imana. Vamos ler a palavra de Deus. Dusome ibyakozwe n'intumwa 6. Continuando com os apóstolos, capítulo 6. Turabe ino jambo. 6:10. Atos 6, 10. 10. Tutangure hejuru gato, Começar um pouco antes. naho tugera ku iryo jambo nyene. Ariko ntibashobora gutsinda ubwenge na mwemu bivugisha. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Aha nindi yavuga yari Stefano. Aqui, Yakozwe n'intumwa 15 umurongo wa 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 13. Tuko turaraba ijambo ry'ubwenge, ijambo Saber a palavra sabedoria. sabedoria. Palavra sabedoria. 15, 13, 21. Atos 15, versículo 13 e 21. Majambo ni maremare. São muitas palavras. Barangije kuvuga Yakobo aravuga. Reka tutangure ajya hejuru. Vamos começar no versículo 13. 12. Maze ishengero ryose riracereza. Ninde yarahejeje kuvuga?
areje kuvuga oya turi kuri 15 twavuye hariya kwa ba Stefano tugiye ajya kuba Petero nabo nyene. Kandi Imana izi imitima, reka tugira 12 ndaza gusigura neza. Maze ishengero ryose riracereza bumviriza Barunaba na Paulo babiganira ibimenyetso n'ibitangaza byose Imana yabahaye gukora mu banyamahanga. Barangije kuvuga, Yakobo aravuga ati, bagabo bene data nimwumvirize, Simoni yabiganiye ingene Imana yatanguye kugendera abanyamahanga ngo ibagire gute, ibarobanure mu bwoko bw'izina ryayo, amajambo y'abavugishwa n'ibindi. Amen. Aho nariko ndashaka ijambo ry'ubwenge riboneka hano. Aha ni igihe intumwa zagiye kwigisha, tuvuge abanyamahanga. Aha two turasoma ni kwa Korneliyo. Hamwe ni Samariya turazi ibibazo vyabaye. Mu ncamake ikiganiro cari hano, hari abantu birukanye bashaka gushira hanze y'ishengero abantu batakebwe b'abanyamahanga. Bavuze ko mwege nimba mushaka kuba muri twebwe mubanze mukebwe nk'uko Mose yabitegetse. Maze ibibazo birabaho, maze batuma abantu i Yerusalemu kuza gufasha. Hari conseil, twovuga conseil pastorale cankwe n'abandi n'intumwa zihari two ziraganira. Baraganira, hacaguruka Petero aravuga, asigaye na Yakobo arahaguruka, kuko uyu Yakobo niwe yari umwungere w'ishengero i Yerusalemu. Yakobo ariko si wa wundi intumwa, apana. Ni Yakobo umuvukanyi wa Yesu Kristo, nyine bavukanye na Yesu Kristo, kuko nyuma yaho Mariya yaravyaye abandi bana. Uyu nawe yari umwungere w'i Yerusalemu. Pastor Daigereje asigaye cyuma yaravuga ngaha, igihe bahaguruka bavuga ibya Yesu, Imana ibaha ijambo ry'ubwenge. Iri jambo barivuze, Petero yaravuze, hano naho aravuga Tiago cyangwa Yakobo. Inyishu ikiraboneka, nimubareke abo bantu batakebwe kubizeye Yesu Kristo, nabo n'abakirisu nka twebwe. None ijambo ry'ubwenge ni iki? Ijambo ry'ubwenge riboneka igihe hari ikibazo gikenewe gukemurwa, gikenewe inyishu. Ahari ikibazo ariko nta nyishu yari ihari, ariko Imana ikoresha abakozi, ibaha ubwenge, ibaha rino jambo. Baravuga, bere data bikwiye kumera gutya. Abandi baravuga nivyo. Nico gituma muri zino ngabire twavuze zitatu za mbere ziri mu ngabire z'abayobozi. Abandi barashobora kuzigira,
ariko ni principe, abayobozi birakenewe cyane. mas principalmente sobre a convívio. Kubera iki? Porque Kubera n'ingabire zikoreshwa kenshi mu gufata ibyemezo cyangwa amadecision. são dons que são usados para tomar decisões. Turi kumwe? Estamos juntos. Turi kumwe? Turi kumwe? Estamos juntos. Gufata ingingo. Tomar uma decisão. Bene data siko bikwiye kumera. Irmãos, não pode ser assim. Ibuka Salomo, umwami Salomo Lembra também Salomão? yasavye Imana impa ubwenge. Pediu a Deus para dar sabedoria. Igihe Imana yamuhaye ubwenge, Quando Deus deu a sabedoria, haje bajya abagore babiri, aconteceram duas mulheres. umwe yajyamye umwana wiwe arapfa. Uma dormiu sobre a seu filho. Igihe babanje uni gwanje, uni ni gwanje, uni gwanje, Começou a dizer: esse é meu. yangabire irakora. Aquele dom de sabedoria funcionou nesse. Uyu mwana muzanye Depois disseram mumucemo kubiri. para cortar. Wibaza ko Salomo yashatse kumucamo kubiri? Ntabyo yiri gukora. Mas Salomão não queria Ariko cortar ele. espírito de sabedoria iramuha iryo jambo. O espírito de sabedoria deu essa palavra. Tucemo kubiri igihandi gihandi. Corta os fatos. Pfuma. A mãe do filho disse: Ah. Deus deve entregar esse filho. Avuga rero uyu mwana si gwawe ni ubuki. Salomão disse: esse filho não é seu, é Salomão. Turi kumwe? Estamos juntos. Turi mu mpano cyangwa mu ngabire y'ubwenge. Aqui estamos a falar dos dons de sabedoria. Muri Yakobo, Em Tiago, none iyo ngabire umuntu arashobora kuyisaba. esse dom, alguém pode pedir? N'ibyo urashobora kuyisaba. Sim, pode. Kuko twe dukoresha Bibiliya gusa nta handi tuko turakoresha. Mas nós usamos só a Bíblia. Avuga gute muri Yakobo 1:5? Em Tiago 1:5. Avuga gute? 1:5. Ariko asangwa ari umuntu muri mwebwe akenya ubwenge. Nubusabe Imana igabira bose atakinure. Imana igira gute? Igabira bose atakinure. Dá tudo. Nimba ari umuntu akeneye ubwenge rero Alguém precisa de sabedoria. arabusaba. Pensa a Deus. Aho twahumvikanye Aqui estamos juntos. kuvuga ingabire y'ubwenge irakeneye. Simvuze ko ari abapasiteri vuga butuma ni muri korale nahe mu buyobozi hose. O dom de sabedoria é para os Iyo filhos. ngabire irakenewe kugira ngo ifate, kuko tuvuga mu barongozi kubera ikintu bafise ibyemezo cyane. Falamos dos líderes porque é ali que temos decisões. Igihe rero umuntu atafise impano y'ubwenge, Quando alguém não tem dom de sabedoria, ibintu birononekara byose. coisas estragam. Tugende rero ku ya kabiri, Vamos no segundo dom, ijambo ryo kumenya. a palavra de conhecimento. Ijambo ryo kumenya. Palavra de conhecimento. Iyi ngabire ishaka gusa n'ingabire yo kuvugishwa. Esse dom é quase semelhante ao dom de Profesia. Reka tusome ijambo ry'Imana niho tubisanga. Ibyakozwe n'intumwa nos Atos dos Apóstolos, 5:9. capítulo 5, versículo 9. Ibyakozwe n'intumwa 5:9 Atos 5, 9, havuga gute? fala como. Petero aramubaza ati, ni igitumye muhuza inama mugerageza nkemu w'umwami Imana? Eho ibirenge byabahejeje ehera ibirenge byabahejeje guhamba umugabo wawe biri ku rugi, nawe barakujana. Uwo mwanya agwa imbere y'ibirenge byiwe bukumbi. Gatugeze ngaho. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós os conselhos sentaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés
de justice portava ao seu marido de cabete de pano, assim, e logo caiu aos seus pés e expirou. Imana Deus iha umuntu, iha Petero iyo ngabire. deu a Pedro, Urumva menga yari kumwe igihe Ananiya na Safira bariko baragurisha bagabura amafaranga mu nzu. parece tanto mesmo dentro da casa onde Paulo e Safira estavam vendendo essas coisas. Turi kumwe Estamos juntos, tuko turavyumva neza. estamos a entender, né? Reka turabe Abami ba kabiri Vamos no segundo Reis, 5 capítulo 5, 25. 25. Uyu munsi tuza kugarukiriza ngaho ko ndabona amasaha yatujanye. Amasaha ikora hene. Vamos terminar daqui porque a hora está avançada. Abami ba kabiri 5, Segundo Reis 5, 25, 26. 25 e 26. Havuga gute? Como diz a palavra do Senhor? Maze araza yinjira aho shebuja ari. Elisa aramubaza ati uvuye he ga Gehazi? Ubundi ati eka ntaho nagiye. 26 aramubarira ati mbega ugira ngo umutima wanje umve, ugira ngo umutima wanje ntiwajanye nawe igihe wa mugabo yava ku mukogote wiwe agahindukira ngo muhure? Reka tugeze ngaho kugira ngo Então ele entrou e pôs diante do seu senhor e disse-lhe Eliseu: onde vens, Gehazi? E disse: teu servo não foi nem a uma outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem brotou de sobre o seu carro e encontrar. Amen. Amen. Twebwe turabo ku ngabire y'iki ijambo ryo kumenya. Aqui estamos no dom de palavra de conhecimento. Aravuga ngo umutima wanje wajanye nawe. Diz: o meu coração foi contigo. Ariko ntibari bajanye, Mas realmente não foi. ariko umutima yarabonye byose. Mas o seu coração ouviu tudo. Wewe aravuga ngo jewe nari ngaha gusa. Murazi vyakurikiye hariya munsi. Você sabe que é o que seguiu. Rero Então, iyi ngabire nayo irakeneye mu bakozi ni mu barongozi esse dom é preciso para líderes ni mu bavugabutumwa. e também aos evangelistas. Amen. Amém. Uko twatanguye ko ingabire y'ubwenge Porque esse dom de sabedoria kandi ni nziza, irakeneye mu mvugabutumwa. é muito bom, também precisa. Kandi igihe umuntu asoma n'ijambo ry'Imana akunda kurisoma, Também alguém que lê sempre a palavra de Deus. abantu bakunda gusoma cyane ijambo ry'Imana, Pessoas que gostam de ler a palavra. n'Imana irabaha zino mpano. Deus dá esses dons. Umuntu akunda gusoma ijambo ry'Imana no gusenga barakunda kugira amahirwe yo kuronka zino mpano. A palavra de Deus é orar, Deus dá esses dons. Twavuze rero muri zino ngabire, ingabire yo guhishurirwa ijambo ry'ubwenge rero twatanguriyeho. A palavra de sabedoria, Ijambo ryo kumenya gutora, kutofata decision canke mu gihe runaka. a palavra de saber tomar uma decisão segundo as escrituras. Aha naho twabonye yuko iyi ngabire imeze nk'iyo kuvugishwa, Aqui vemos nk'iyo dons semelhantes nk'iya profesia, à profecia. kumenya Saber ico umuntu ari cyo. o que é, quem é uma pessoa. N'umuvugabutumwa aronse ingabire ni vyiza cane, Quando o evangelista, o pregador, tem esse dom, kandi Imana irakunda guhishura abavugabutumwa kenshi. Deus revela muitas vezes. Cyo bituma usanga umuntu ngo jewe ngo wewe ngo bya bintu by'iwanje bagiye kuvuga ngo bariko baravuga jewe umenga barabimubwiye iby'iwanje. É por isso que sempre vai ouvir falar, sempre está falando de mim, sempre está falando de mim.
ariko yahishuriwe n'Imana biri mu rusengero ibijanye n'uco wakoze hariya cyangwa icyo umuntu yakoze. Mas o pregador foi revelado o que está na igreja. Arasho- O que a pessoa falou. arashobora no kumenya niyo wiriwe n'ivyo wakoze ejo. O pregador pode até conhecer onde quem passou o dia, o que fizeste ontem. Urumva Ananiya na Safira bagize ibyago bikomeye. Ananias e Safira teve muito. Petero we yicariye byose yari yabibonye, Imana irabimwihishurira byose. Quando ele estava sentado, conseguiu ver tudo. Deus lhe revelou tudo. Umukozi w'Imana Elisa nawe yari yicariye, uwundi nawe koragira amanegosiyo yiwe, Imana yose iramwereka filime yose. O servo de Deus, Eliseu, também foi revelado o que estava acontecendo. Nuko izo nizo ngabire zibiri twize uyu munsi. São esses dois dons que estamos falando. Tufise ibice byinshi cyane ariko ntidushobora kubisoma kubera umwanya ni muto. Iyo silabisi tufise ngawe uzoyikenera, Pastor Victor yaragize kopi, ushaka yogira kopi akabigira nta kibazo. Tem esse serviço, quem precisa agora procurar a pastora Victor, até agora. Reka tuvuge izo ngabire zibiri uyu munsi duhagarare ngaho. Hoje vamos parar daqui. Ico gituma dukeneye ingabire mu gikorwa c'Imana. Por isso precisamos de dons na obra de Deus. Tugize ingabire y'ubwenge, hari byinshi vyokira mu rusengero. Quando temos dons de sabedoria, há muitas coisas que vamos fazer. Tugize ingabire y'ubwenge, hari byinshi vyokira mu rusengero. Temos dons de sabedoria, vamos salvar muitas coisas. Ariko Imana iha umuntu wese ukuntu ibishatse. Mas Deus dá a cada segundo a sua vontade. Nibaza Imana iguhaye ingabire runaka ukabona by'abantu bose bakoze mu rusengero, urumva ko cyo bigitangaza. Utafise ibanga, maputo yose yarayemenye by'umuntu wese ngamu. Não tem segredo, sem lugar a segredo, se Deus te dá um dom de discernimento, será problema. Niwe discernment, conhecimento. E conhecimento. Ukaca urondora umuntu wese by'iwiwe byose ukabibona. E vai conhecer está em cada um. Ariko kubera Imana ibizi ukuntu wewe umeze n'ukuntu jewe meze, Mas como eu sei, como eu estou, como você está, iha umuntu ico ashobora gukora. vai dar a cada um segundo a sua capacidade. Nico tumutakwiye kugira ishari ingabire y'uwundi muntu. E por isso que não deve cobiçar o dom de outra pessoa. Fata ingabire ufise irakwiye. Guarda o dom que foi dado. Ukeneye kandi manje senga Imana. Ora a Deus, Imana idufashe cyane. Deus nos ajude. Amen. Amém. Twatahuye kuri ibyo bintu bibiri twabitahuye. Entendemos? Hari imirongo myinshi ariko ntitwashoboye kubisoma, ariko mpemu yera adushikara yigisha umwe wese. O Espírito Santo vai continuar. Twifuze gufata uduce gusa, Já lemos kuko ikigwa kimwe kirashobora gufata n'amezi atandatu, n'ingabire imwe irashobora gufata amezi atandatu umuntu ko arayigisha, ariko two turagira resume gusa bike bike nós estamos a fazer um resumo, kugira ngo tugire notion y'ibintu. a ter algumas noções. Hari ikibazo bajije ejo, Ontem houve uma pergunta. tuzocishura. Vamos ver. Mbega ko mu rusengero tubona ngo ari amashengero amwe abantu bikubita hasi, ngo abandi bakaba bafise imyuka, mbega biva ku imbaraga y'umupasitori cyangwa byagenze gute? Diz que em algumas igrejas pessoas a cair esse dom do Espírito Santo, Ngo abantu bikubita hasi kubera abagwaya abadayimoni, pessoa que cai porque tem demônios. ngo ishengero ryose ugasanga abantu bivuruze hariya. Em toda a igreja temos Ngo none ngo bisobanura ko pasiteri aba afise ingabire rero kugira ngo bajye abantu bose bikubite hasi. isso significa que o pregador tem dom do Espírito Santo. Bibaza ko tuzocishura, ariko namwe murazi inyishu. Vamos responder mais. Você também tem. Amen. Hari ibintu byinshi bikoreka mu mashengero menshi Há muitas coisas que acontecem bidahuye n'ijambo ry'Imana. que não concordam
segunda palavra. mwana cyo gutuma twagize kino cigwa É por isso que concedemos esse kuko benshi bikora twagwa ari impwemu mbi bakabikofonda n'ivy'ijambo ry'Imana. levados pelo mau espírito, Hari binjira mu rusengero bakaminjira amazi batazi iyo yavuye. outros que entram na igreja, nas telhas d'água, nos Hari abambikwa udukomo bakamenya cyo bavuye. Ya contact ni contact nabo nande. esse contato, nós sabemos de onde saiu. Imana idufashe cyane. É Deus nos dá. Twuzure mwemu Sejamos cheios de Espírito Santo, tuzomenya ibikorwa bya Satani. vamos conhecer, Tugira dusenga Imana rero vamos chamar a Deus, turarangije hano vamos aqui, turasaba ibibazo byose tubaze que tem perguntas, abakozi b'Imana bari hano servos de Deus estão aqui, kugira ngo turabe ko twogenda twese hamwe nk'ishengero que possamos andar juntos com a igreja. tukure ni muri mpwemu. Crescemos também no Espírito Santo. Umunsi ukurikira tuzokwiga ibijyanye no kurobanura impwemu, E a próxima vamos discernimento de espírito. Mbega twumve abavugishwa bose baje, mbega twumviriza abavugishwa bose baje, vamos ouvir todos profetas. mbega umuntu yose yarose inzozi twemerere twe tubyemera tugende cyangwa tubyanke. Quando tem sonhos, vamos aceitar e vamos negar. Imana idufashe cyane. Deus nos ajude. Cyo tuma kenshi abantu benshi bakunda kuvuga ngo twasenze ngo Imana ngo ntihatugendeye uyu munsi. Depois que muita gente disse, oramos e Deus nos visitou hoje. Ingabire nyinshi zirakora, Muitos dons funcionam. si uko gusa habonetse abavugishwa n'Imana abavuze mu ndimi ngo Imana ko yatugendeye. Oya, Imana igendera mu buryo bwinshi abantu. Não é porque ouvimos línguas que estamos dizendo que Deus nos visitou. Mwumvise Petero avuga mu ndimi imbere y'uko yishuriye umuntu, yavuze mu ndimi, Deus, Pedro ntiyavuze mu ndimi. Petero não falou em línguas. yamubwiye wewe, Só disse, você Elisha nawe yamubwiye wewe Gehazi aho wari uri, mwemu yanjye twari kumwe. não falou em línguas, mas disse, Rero tukwiye gukura muri mpwemu, devemos crescer no Espírito. ntitwiyumvire gusa ngo Imana ivuga igihe umuntu avuze mu ndimi. Não pensar sempre que Deus fala quando há línguas. Imana ivuga mu buryo ishatse yonyene. Deus fala segundo sua vontade. Amen. Amém. Kadusenga Imana.